Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku makuru ahambaye cane arabana na politike ndetse n'umutekano, aho amasoko menshi yemeza ko ngaha mu gihugu c'u Burundi umutekano utifashe neza, kandi abenshi bariko barahungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi n'abinyegeje mu butegetsi badakunda Perezida Evariste Ndayishimiye bashaka kumutembagaza ku butegetsi, dore ko hamaze iminsi havugwa icuka kitari ciza ca coup d'etat, ariko abahanga mu bya politike bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaratembagajwe mu ibanga rikomeye cane, ku buryo ata murundi n'umwe abasha kubimenya. Ibi byose biracyari mu kinyagiro gikomeye cane, kandi biracyanibazwa n'abarundi batari bake, aho babona ko leta Evariste Ndayishimiye ishobora kuba yari igiye gutembagazwa, kandi ari leta abarundi batari bake bari bafisemo ibyiringiro, kandi babonaga ko ari leta izaza kubatabara ikabakura mu magorwa batewe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Murazi amabi yabaye ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, aho yakoze amabi menshi atandukanye, aho abantu banyurukaga bakaburwa irengero, abandi bakagandagurwa ku murango izuba riva, ndetse n'andi mabi yagiye akorerwa abarundi, aho bamwe babonye batorohewe bagahunga igihugu, na n'uyu munsi bakaba bakiri hanze y'igihugu, harimwo abanyepolitike batandukanye ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyeshamakuru n'abarundi muri rusange, bose bakaba barizwa hanze y'igihugu c'u Burundi. Ariko muri no minsi ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yari ariko arakora byaboneka neza ko ashaka kugarura abo bahunze igihugu mu Burundi, kandi akagira n'ibyo ahindura. Ariko ikibabaje nuko nyine hari akarwi kagashaka nyine kugumya gapfukamye mu nda abanyagihugu n'igihugu muri rusange, kadashaka ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo gashaka kumutembagaza. Ubu amakuru ariko aravugwa akaba ari amakuru ahambaye kandi anakomeye, avuga ko gashobora n'ubundi kuba karamutembagaje, ariko bigakorwa mu ibanga rikomeye cane, kuko nyine n'umukuru w'igihugu ntago ari mu gihugu, yagiye mu gihugu ca Cuba mu nama, aho benshi babona nyine ko bishobora kuba birimwo ikibazo gikomeye cane, kandi bikabamo birimwo igipfungu gikomeye, kuko umutekano warongerejwe ku rugero rwo hejuru ku iradiyo ndetse n'imboneshakure by'igihugu RTNB. Ibyo byose bikaza byerekana nyine ubwoba bwa coup d'etat buri mu bategetsi bashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko amakuru ariko aradushikira nuko nyine bamwe bose bakomeye mu mugambwe ku butegetsi ndetse n'abategetsi bahambaye nka Prime Niyongabo arongoye gisoda, bose baramaze kwemeza ko bagomba gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe Prime Niyongabo ariwe wahora akingira ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ariko muri no minsi bari bamaze iminsi batumvikana, aricyo kiriko kiratuma nyine nawe ajya ku ruhande rw'abashaka kumutembagaza. Ibyo byose bikaza byerekana nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye ata ngufu afise ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe adafise igisoda mu ntoki, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarashatse no guhindura Prime Niyongabo biranga, kuko yari yateguye n'umusubirira, ariko abandi bajenerali bamukunda bamuhanura ko atakora ikosa ryo gutembagaza ryo kwirukana Prime Niyongabo, kuko byamukwegera ibyago bikomeye cane, kuko nyine bari bamaze kumvikana abajenerali nka bose ko naramuka atembagaje Prime Niyongabo bose bahita bamutembagaza ku butegetsi, kuko nyine nawe nta kindi azaba asigaje. Ni byinshi twabateguriye birabana n'ibi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'umutekano muke uriko uribonekeza nyuma y'aho hatanguye gukorwa ibitero bikomeye cane, kandi n'ababikoze bakavuga ko bimirije gukora n'ibindi bitero mu bibanza bihambaye by'igihugu. Byose twabateguriye, ndetse twabateguriye n'amakosa akomeye cane ariko arakorwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati Martin Niteretse, ariko bikaboneka ko naho Perezida Evariste Ndayishimiye amufata nk'umwizigirwa, ariko ari mu bamurwanya, kuko ibintu ariko arakora ndetse n'imigambi ariko arashikiriza birerekana neza ko adakunda Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo nawe ari muri babandi bamurwanyiriza mu ruyeri rukomeye cane. Ariko ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye nawe arabizi, azi ko atamwizigirwa agifise ngaha mu gihugu c'u Burundi, azi ko abamwegereye nka bose bamwanka, kandi ko batamukunda, ko isaha n'isaha bamugirira nabi. Ariyo mpamvu benshi babona ko ibintu biriko birakorwa na Martin Niteretse bigaragaza ko
ari ugucafuza ubutegetsi kandi ari ukwanga Perezida Evariste Ndayishimiye kuko ariko arakora ibintu biteye isoni cyane kandi bikagaragaza nyine ko ari ibintu bigaragaza ko afisiye inzigo ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye nawe nyine akaba ari mu mugambi muri ka karwe k'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye biriko biravugwa kuri uyu mushikiranganji Martin Niteretse, byose tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru bifuza kuzajya bama mbere bashirwa inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo koreshezeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abafise umugambi wo gufuta abashinga amateka mu Burundi nta wundi ni Martin Niteretse. Abaharanira agateka kazina muntu arapfunga akabagiriza ko amafaranga y'amashirahamwe yabo afasha ibikorwa by'iterabwoba, ibyo akabikora atacemezo na kimwe afise, maze bagatabarwa n'ubutungane bubona nyine ko baba barenganywe. Yatanze itegeko ko abana batazwi base batozosubira kwandikwa mu makomine, ashinga ko abakobwa batwaye inda bazohara bakubitwa gushika bavuze wabateye inda. Nta tegeko ry'u Burundi na rimwe rimurekurira izo ngingo afata. Yabesheye umukozi w'Imana ngo yateguye gutangisha amahera abagiye gusenga, amwagiriza no kwiba amadolari y'u Burundi. Byose byari ibinyoma bikomeye cyane. Ntakeneye ko umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri witaba amatora ya 2025 ugihagaze neza kandi warayiteguriye. Ahagarariye injyane muri uwo mugambwe ziriko ziraca ibintu. Yitwa Martin Niteretse, ni umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange kuva muri Nyakanga 2022. Imbere yiwe harabaye amazina ateye ubwoba nka Edouard Nduwimana n'abandi benshi cyane. Baragiye, bamwe babayeho banyegeye kubera amabi. Umushikiranganji raba wikebuke kuko ibyo uriko urakora biragutegurira akazoza kawe kabi cyane, ushobora kuza kugiraho ingaruka zikomeye cyane. Martin Niteretse ntiyavuze ukuri. Kuva ku wa gatanu uheze yabaye inkuru y'umubabaro ku bari biteguriye kwitaba amakoraniro ya Connect Conference Africa yari ateganijwe i Bujumbura kuva kwa 15 gushika kwa 17 Nyakanga 2023. Aya makoraniro yari yiteze kwakira abantu barenga ibihumbi 4 bavuye mu mihingo yose y'isi. Akaba ari kuremeshwa n'umunyarwandakazi yamuka mu Burundi Apotre Alice Mignone Kabera. Amakoraniro ya Connect Conference ya Africa aramaze kubera mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku mugabane wa Buraya, mu Rwanda n'ahandi henshi hatandukanye. Ubu bari bahisemwo kubikorera mu Burundi. Aya makoraniro yahagaritswe ku munota wa nyuma n'umushikiranganji Martin Niteretse mu gihe n'abayitaba bavuye hanze bari bamaze gushika mu Burundi. Ibyo ni ibintu ariko arakora bicafuza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariho benshi bahera bavuga ko ariko ararwanya Perezida Evariste Ndayishimiye ariko akamurwanya mu ruyeri rukomeye cyane. Insiguro idafashe ya Martin Niteretse. Abatunganije ayo makoraniro bayasabiye uruhusha kwa 22 ukwezi k'umunani 2023. Martin Niteretse nawe atanga uruhusha kwa 23 ukwezi k'umunani 2023. Wa mushikiranganji acahengera guca amakoraniro atangura kwa 14 ukwezi kw'icyenda 2023, asohora ikete ribuza amakoraniro, atanga imvo idasiguye yise nyine kwiba abanyagihugu ndetse no gutwara utudolari twari dusigaye mu gihugu. Iryo kete ryahawe abateguye amakoraniro ku munsi yari gutangurirako ku igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icyenda 2023. Aho tuvugiye iyi nkuru yerekana ko Martin Niteretse wenyine ariko aracafuza igihugu. Yaciye atanga ikiganiro asigura icatumye abuza ayo makoraniro. Yemeje ko abatunganije amakoraniro bariko bagurisha ijambo ry'Imana mu gutangisha ibihumbi 200 by'amafaranga y'amarundi canke 50 by'amadolari ku bazitaba ayo makoraniro. Martin Niteretse yavuze ko abo bantu baje guterura ududolari igihugu cari gisigaranye. Martin Niteretse yemeza ko yafashe iyo ngingo kugira akingire abarundi kubera ubafatiye ku Mana woshobora kubatwara utwo bafise twose. Ukuri ni ukuhe? Nk'uko twabihawe n'abari biteguriye kwitaba igikorane, nta muntu n'umwe yari gutangishwa amahera agiye gusenga. Amakoraniro yo kuwa gatanu
ukwezi kwa igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icyenda 2023 kuwa gatandatu igenekerezo rya 16 ukwezi kw'icyenda 2023 ku murango no ku munsi w'Imana igenekerezo rya 17 ukwezi kw'icyenda 2023 abajayo bari kwinjira ku buntu atakintu na kimwe basabwe. Wa gatandatu ku mugoroba igenekerezo rya 16 ukwezi kw'icyenda 2023 hari hateganijwe igiteramo bita Dîner de Gare. Wari umugoroba abaja bava mu bihugu bitandukanye bari bateguye ngo bafungurire hamwe. Iyo dîner yari igenewe abantu bakeya, abari bamaze kuriha bari 100, ariko hari hitezwe hagati ya 200 na 600. Ibi ku isi yose birazwi uko bikorwa. Abinjira mu Dîner de Gare barariha, usanga akenshi baba bateguriwe n'ibyo banywa bakanafungura. Ni ibiteramo ubundi bikorwa kugira haboneke uburyo bwo gushyigikira igikorwa cy'ineza. Amafaranga yari kuva muri kino giteramo yari gufasha kuriha uburyo bwinshi bwakoze mu gutegura amakoraniro. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane, ariko intumbero nyamukuru ya Dîner de Gare yari gufasha abaje bava mu mahanga kuronka akanya ko gusangira. Abantu benshi cyane bari biteguye kuyitaba. Niko basanzwe babikora iyo abo bakenyezi bahuye mu bihugu bitandukanye. Baba bagira bati ko turonse akanya keza ko kubonana ntitwovayo dusangiye, ko aricyo gituma nyine dushyigikirana. Gutegura ayo makoraniro byatwaye amafaranga menshi cyane. Ikinyamakuru Yaga cyashize ahabona uburyo bwari bwiteguriye nyine ko bwari gutwarwa n'ayo makoraniro yose. Abashyitsi n'abandi bo kwitabye ayo makoraniro bavuye hanze bashikiye mu mahoteli atandukanye, aho usanga icumba kiriho amadolari 100 ku munsi. Ibibanza amakoraniro yabereyemwo sale yarishwe miliyoni 4 ku munsi. Gushariza ibyo bibanza byarishwe miliyoni 15. Ibyuma bifasha gutanga amajwi na podiyumu byarishwe miliyoni zirenga 20. Yaga ivuga ko ku bantu 600 bari bitezwe muri Dîner de la Gare, 100 bari bamaze kwemeza ko bazitaba. Ayandi makoraniro asanzwe hari hitezwe abantu 4,400 kandi abazoyitaba bari bamaze kubyemeza. Umuntu avuga ko ibikorwa by'Imana bidasaba amafaranga aba ari umubeshi gusa. Ikibi ni uwovuga ko atawuzosenga atarishe amahera. Ikinyoma ca Martin Niteretse. Martin Niteretse yabeshe mu kuvuga ko Apotre Mignone Kabera yari yaje kugurisha ijambo ry'Imana. Abo kwitabye kumva ijambo ry'Imana be n'inyigisho zijanye no gutera imbere mu bakenyezi bari kwinjira ku buntu. Nta muntu n'umwe yari kurihishwa kumviriza ijambo ry'Imana ndetse no kumva izo nyigisho zari zateguwe. Martin Niteretse yarabeshe mu kuvuga ko Apotre Mignone Kabera yari yaje guterura utudolari dusigaye mu gihugu. Abatanga amadolari muri Dîner de Gare bari baje bava hanze kandi benshi bavuye mu bihugu byabo bamaze kuriha. Birumvikana ko uri hanze ariha mu madolari. Abo guterura amadolari ari mu Burundi ahubwo abo bantu bari bayazanye mu Burundi. Amadolari yabo bayarishe amahoteli yo mu Burundi, bayarishe imfungurwa mu Burundi, bayarishe ibindi bashimye mu Burundi. Muri abo harimwo abakenyezi bifise bahavuye baza gukora imigambi ikomeye mu Burundi. Hano hantu Martin Niteretse yarabeshe cyane. Ico atanavuze gihambaye nuko urutonde rwose rw'ibizokorwa yari arufise agisabwa uruhusha. Ntibyumvikana ingene yabyanse ku munota wa nyuma kandi byose yari asanzwe abizi. Byiza yotanga imvo y'ukuri yatumye abihagarika. Ico Burundi bwahahombeye. Apotre Mignone Kabera azwi nk'umukenyezi ariko arahagurutsa abakenyezi bo mu karere no mu isi ngo bamenye ukubaha Imana no kwiteza imbere. Amakoraniro yiwe aritabwa n'abakenyezi bamaze gutera imbere, usanga bava mu mihingo yose y'isi maze bakaza kuraba ingene bonashigikira abandi bakenyezi mu kwiteza imbere. Burya umuntu ahamagara abantu bakava mu mahanga ya kure bakaza mu gihugu na kanaka bakabona
ubwiza bwacu bakazana amafaranga yabo bagafata amahoteli bakariha mu mafaranga mvamakungu bagatanga ubumenyi mu banyagihugu uwo muntu aba abafashije ikintu gikomeye igihugu. Ibikorwa nk'ibi bya Mignone Kabera ntibyakirwa neza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuko biba bisa n'ibyerekana ko mu Burundi ata ngorane igihari. Kubibuza byo bishyigikira intahe ibyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi birirwa barerekana ko atawukwiye kwizigira ubutegetsi buri mu Burundi. Ni iyihe nyungu ubutegetsi bufise mu kubuza ko amakoraniro nk'aya aba mu Burundi? Ni iyihe nyungu bufise mu kugwiza abazogenda baravuga mu isi yose ko Burundi buri mu ntwaro y'agahotoro kandi ko atawukwiriye kujanayo amafaranga yiwe kubera atamenya ibyo abategetsi baca badukana umwanya uwo ari wo wose? Kubera iki leta yari yirindiriye ko abateguye amakoraniro babanza konona amafaranga yabo aho kubabuza hakiri kare? Nimba Martin Niteretse ari muri abariko barapoza nyine leta inyegeje mu butegetsi ntatahura inyifato yiwe kuko intumbero ihinduka yo gucafuza intwaro ya Ndayishimiye mu isi yose kuko nicyo ariko arakora ariko akabikora mu ruyere rukomeye cyane. Nyine we ariko arafatanya n'abandi mu gucafuza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko nimba Martin Niteretse ashigikiye Ndayishimiye araraba neza wamuhanuye bino bintu. Nimba tuzogumana abategetsi bafise ibyumviro bipfuye nk'iyi nta terambere nyine tuzigera tubona. Rimwe nyine bavuga ryo muri 2040 dusezere nyine ntago tuzigera turibona kuko Martin Niteretse nimba hari abandi bategetsi biyumvira nkawe nta hantu bashobora gushikana igihugu cy'u Burundi niba atari babandi nyine bari kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye. Imana hezagire umukozi wayo, Imana irinde Burundi bwacu n'abarundi bose kuko nyine twaragowe kuko turafise indongozi mbi cyane zishobora gutukisha igihugu umwanya n'umwanya ariko zikabikora mu ruyere rukomeye cyane ku buryo atawabitahura. Mu Burundi barafise ikibazo gikomeye cyane kuko abategetsi baho nka bose bariko bararwanya Perezida Evariste Ndayishimiye, barashaka kumutembagaza ku butegetsi byanze bikunze, kandi ikibabaje nuko nyine abo bose bariko barategura umugambi nka bose ari abizigirwa biwe. Ni byinshi tuba turiko turabategurira ko ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.